munyuma kandi azava amajambo menshi Fanny Lavine kuba atanguye gushiramwo abana biwe muri sinema ndundi nagira narijya asanzwe azi ngene entertainment isanzwe imeze muri iyi weekend nyine baza ko vyavuze cyane gute ati Fanny Lavine baguha ubutumwa ati Fanny Lavine ko kuntu uri kurashira umukobwa wawe muri sinema uzovyicutse bon ubwo butumwa nabubonye bwa neri nati yego narabubonye kandi ndamushimira cyane yaragize ikibabago cy'umuvyeyi ako nibaze yuko adakunda abana banje gusumba uko ndabakunda nanje bantega iminsi ko nazara nk'umugabo ndamose ko nazovyara cyangwa ko nazogira iki cyangwa ko nazogira iki abaneze ije minsi nyene banteze nivyo byabereyemo ishimwe ry'Imana umva bica bivamwo inta rero nivyo byo gutega iminsi abana banje umwanya umwe birababaza ariko yes ku munsi wejo abantu barakubonye Williams Officiel ya Mimi Mireille abantu benshi baki kubona sinzi twabonye abantu bakwakiriye uko waruberewe cyane no muri commentaire sinzi twabibonye abantu benshi baravuze yuko usanzwe waruberewe ariko niryo banga ryanyu ry'umujya kandi turafuha pe Waskingene yambara hari abantu benshi bitatunezereza kuri kw'Imana hari style yambara abantu benshi bitabanezereza reka twambare bagiye kuko hari igihe twabegwa ariko turinze gutira impunzi kanoniko ariko rero kubona Imana yaraduhaye kugira mu bihe uvuga ati ndashaka kwambara iriya mpunzi ukaronka uburyo bwo kuyigura nukuri n'abandi bantu ndazi no ngani benshi bariko barankurikirana bo bayigeze kuba mu buzima bwo gutira impundu babegwa ariko batiye ariko ubu nyine baze khish bashobora kuyigura uwitwa Nsoro afashanje mu rugendo rurerure ubuherutse nabonye avuga yuko no muhaye invitation azoshobora kuhashika kitege yuko wari yitwa umunsi wawe no mudushura kubona mu kibanza cyiteka se nabo manduri oya turahejeje ko azwe ikibazo kimwe cyonyine nurasi kimwe cyonyine ntari wa gatanu. Yes, welcome ladies and gentlemen, murakomeze neza muri hose miriwe cyane muramutse bivanye na mwerere. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV, so ndaguha ikaze wowe uri kuradukirikira uri mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, muri Congo, Iburaya ndetse mu Govya ndavuga Mali na Bi Saudite, abari Dubai, mwege mwese ndabaha ikaze. Abakunzi ba Twafa ba Fanny Lavine muri rusangi aho muherereye muri commentaire ya Musa, abari bamukumbuye barakumbuye mu bikorwa bigiye bitandukanye. Ni tariki 22 z'uku kwezi nye turimo, ni kuri uyu wa Mungu nyene ugiye kuza aho hari ibikorwa bidasanzwe. Karibu sana Mama Love. Asante sana. Please ndabira mu bwiza. Basi n'ubu mwana guma wuyubura. Ubwo bwiza bumvahe. Jahe. Murambonera kuno kuboko. Ngi nasikia byibushe. Kirazira gukora ku mugore w'umuntu. Murambabarira babiri. Ibyo ntabyo waruzi, no touche pas. Urasa neza ariko fa. Thank you. Ibanganiriye ryo guma usa neza imisi yose. Umunsi ku munsi ukagumusa n'ikibacu. Umengo umwana 12 ans. Ndabuze sabone na mama Ritz. Nabona bw'Imana. Ariko gumusa neza. Byakwe cyane gose. Muri commentaire ntibakubanire abakunzi bashaka babikubwira. Umenguru yarasha. Oh, merci. Ngani ko atamishatsi fisi. Uya ariko numuna kwavuze no matamara neza ko ubuzima ari bwiza. Karibu sana kuri African TV, abakunzi baworamutsa ni benshi badasanzwe. Abakunzi banje bo kuri African TV ndabaramukije cyane siko mingi naenda bakumbuye. Ya ndahomeze neza. Uri busy cyane n'ivyunguka. Ibyo n'ivyunguka. Wari busy cyane n'ivyunguka gose. Kugira ngo uzotwereke ivyunguka rurimo. Ego. Yes. Tutarinjira kwanza mu bindi. Nemus habaye lancement officiel ya événement. Lancement. Conférence de presse ya lancement officiel igiye kuba ku itariki 22. Yes, numunsi umeze gute d'abord kuri wowe? Itariki 22 uzisigura gute? Itariki 22 ni itariki ndindiranye igishika cyane icyambere numva bise amatsiko cyane yo kona abakunzi banje bazoba baze kunshikikira ukore no kuri kw'Imana cyo kugirisha. Numva umenga ndabakumbuye. Sijenze bona nyine mu musiragize ngo ndababone ko mwaje nyine turyoherwa turi kumwe ko azibari umunsi n'ukuri wo kuryoherwa cyane. Aho tuba dushaka kumugaragaro filme ya shasha yitwa Data na nyine akaba ari filme irimo ikiyumviro nifuje kuzoshira abona imyaka myinshi iheze. Kubera iki Data ifite insobanuro nyinshi muzogenda muramenya uko filme izobikira igenda isohoka. Ni filme tubonamo ko izoba irihurikiyemo ese n'abana bawe benshi babiri plutôt bazoba bari muri iyo filme. Ikihe kidasanzwe kiri nyuma yabo? Icyambere nuko kuba ari abana banje ngira nicyo gitangaje sino iyo wanditse filme ushaka gukoresha abana ni ibintu bisanzwe.
ariko ndanabishimira Imana kubona yampaye abana bafite ingabire n'abana bazi gukina neza batinga neza ndabatuye kuburyo naje ndabara bakanebwa nkavuga ati mwe mugobe mu nkure rero mwebwe mugobe mu nyanke intebe n'abana bafite impano nyene nivyo gushima Imana. Ni tariki 15 wari waragize yuko ariho lancement yawe izoba ariko mu nyuma ucurahindura impamvu nyamukuru yatumye uhindura impamvu nyamukuru yatumye mpindura nuko twaragize imyiteguro n'ivyo nyene turitegura amadushira kujya tariki mwene data nawe tuca tubona yasohoye kujya tariki nyene mimiheye kandi twebwe ico dushira imbere muri twafa no gukundana no kuba kumwe n'abandi cyo tugatireka twebwe ntacyo twegeze imbere akora Nikete mwanditse abantu benshi barivuze yuko hoba hari mu bugege budasanzwe mwavyakiriye gute ariko uranzi je sinzi kugirisha mu bintu n'abantu banyankira barabizi ko ntazi kugirisha ico kimwe mu kina abantu banyankira bako jiki ndagikunda sindagikunda nta ubugege bwunduhisha ntibibaho bivuze rero irya kete nta bugege na butoyi bwarimo jewe ndukunye numbona yes mu nyuma ukimara guhindura ushita kimenga 2022 ariko kandi mu nyuma tubona ko haruzo harimo n'abana bawe mu nyuma kandi azava amajambo menshi Fanny Lavine kuba tanguye gushiramwo abana biwe muri cinema ndundi narijya asanzwe azi ngene entertainment isanzwe imeze muri iyi weekend nyine baza ko rovyavuze cyane gute ati Fanny Lavine baguha ubutumwa ati Fanny Lavine ko kuntu uri kurashira umukobwa wawe muri cinema uzovyicutse bon ubwo butumwa nabubonye bwa nari nati yego narabubonye kandi ndamushimira cyane yaragize ikibabago cy'umuvyeyi ako nibaze yuko adakunda abana banje gusumba uko ndabakunda jewe ndabise uko ndera abana banje kandi kumwe n'Imana izomfasha ntabwo sivyize yuko yo batega iminsi je nizeye ko bizoba vyiza kandi sigamira abana banje bakoze filme barakinye kuva mu rugendo barakinye mu mfakazi ahubwo Imana ishimwe ko mutanguye kubabona kweke mutari mwabonye kuva kiriya gihe ko bakinye gusa nyine muhumure ariko nyine munadusengere twizeye ko bizogenda neza abana banje n'abakozi b'Imana iyo uri kurumva abantu bagutega imisi surtout ku bana bawe umwana akiri muto bagatangura kuvuga amajambo menshi kuri we ubu vyakira gute mbega wewe ndavyakira nabi muga nka uwundi mwanya navyo nkavyakira neza kubera ko ivyo bizovamo intahe yo mu myaka iri imbere kurya nanje bantega imisi ko nazaronka umugabo ndamose ko ntazovyara cyangwa ko ntazogira iki abaneze ije minsi nyene banteze nivyo vyabereyemo ishimwe ry'Imana umva bicavamo inta rero nivyo byo gutega iminsi abana banje umwanya umwe birababaza ariko nubundi ubu ari wandika intahe yo musi iri imbere muvyo wavuze muri conférence de presse wavuze yuko ngo impamvu harimo n'abana bawe nuko film izo bihurukiye cyane kuri true story yawe twatuzi ko numbeshe avuze ko irimo igice kimwe gushika kuri navuze ati je amafilme yose nkora haba harimo udupercentage dukeya twa true story udupercentage dukeya apana kuvuga ngo bari yose kubera ko nagize icyumviro cyo kwandika igitabo ntazi ko nzogira amahirwe yo gukora film kandi nawe nese navuga ngo nukwandika igitabo nyine comte navuga ati nzotora carnet nandike inkuru y'ubuzima bwanje kunuko hama umwana wanje ntiyakura azobikosora yandika ibitabo vyiza abidistribuwa bidandaze bivumwe amafaranga bivuze ngo nta filme nimwe uzobona nzokora ariyo muri twafa hatarimo udupercentage twa true story tutegeyari kuzobona true story y'ubuzima koko cyana kwijana cyangwa cyari muto nurasaza kunyuze kuna yose oya ivyo sinandira ngo mpakansaze kubera ko ntawe umenya igihe ciwe cyo kuva mu isi ako igihe Imana izompera uburyo nipfuza ndacekeneye uburyo bwishi nzobikora ni nyuma y'igihe kinini rero abantu benshi batari ko barakubona muri cinema ndundi urugo iramaze hafi amezi ashika kuri 6-8 iheze abantu tukora mu gikorwa ciye kuri Fanny Lavine kuri chaîne yawe ariko kandi no munsi abantu bashaka kwarindiranye inyota ikorwa data ni ubuhe buryohe nakaye kanovera kare muri data abantu bavuga ati iyi filme koko vuga data kwanza data dukorera sawa nuko nyene harimo uburyohe bwinshi cyane bazogenda babibona mugabo ndabijeje yuko ari gikorwa cyiza cyane
kandi ku mpande zose. Yego. Yes, kenshi abakunzi bawe baridoga cyane gose. Fanny Lavine uduha partie imwe mu ndwi imwe, uduha partie imwe mu ndwi imwe. Eske nikiye kintu gishaka mbere kigiye kuza? Tuzuma tubona data gusa canke hari ibindi bikorwa hagati bizoza birajamo bindi bigiye bitandukanye. Ndibaza musanzwe muzi ko dufite n'iyindi YouTube channel yitwa Solution Couple dushaka amaprank n'ibindi bigiye bitandukanye tubaryohera je na Chérie. Navyo bizobandanya nene Franny kuki. We na Chérie kandi none ko ngomba kumuvuga we na Chérie none. Je na Chérie wanje yitwa Kezimana no Haske. Ni ngombwa none Ntare wa gatandatu Solution Man. Baramuzi. Umugabo wa Fanny Lavine. Mukama w'ikigoma nafise amazina menshi umugabo wawe. Intwari yakoze ibyananiye abandi bose. Ku kantu niko kabakora. Yarankoye ntwavugira ngo niwe murakoze kubandanya biga kwijambo. Nabo banyagiriza abagabo igihumbi niwe mugabo yankoye. Wenyene. Ibyo banganira yego. Sawa, nkuko muri turejyo cyendira grije twega turavuga. Nikira mutwe. Urukundo sikintu. Okay, twego turavuga yuko iyo urukundo mana isindi juru. Rwanda urukundo. Kandi je ditahi. Urukundo rukwenda. Ese karacho nigaruki. Yeso wari kuravuga naje biragiye. Solution Man. Nako ndavuga yuko dufite n'indi YouTube channel yitwa Solution Couple dushisha ko amaprank n'ibindi byo kubanezereza ariko no kuri Fanny Lavine official hazuca ko iyo data hazuca ko n'indi serie nayo nyene yitwa My Day twagize ikibazo YouTube yacu iragira ikibazo cyo tubanza guhagarika kuyishirako. Iyo My Day dushaka kuri Solution Couple kuri Fanny Lavine bena data n'ibindi byinshi ubu twagarutse mu nkomezi nsha ku mvuduko mushasha ibikorwa ni byinshi cyane. Okay. Yes, ku munsi wejo abantu barakubonye Williams Officiel ya Mimi Mireille. Abantu benshi bakikubona sinzi twabonye abantu bakwakiriye uko waruberewe cyane. No muri commentaire sinzi twabibonye abantu benshi baravuze yuko usanzwe waruberewe ariko niryo banga ryanyu ry'umujya kandi turafuha pe. Waskingene yambara hari abantu benshi bitatunezereza kuri kw'Imana hari style yambara abantu benshi bitabanezereza. Mureke twambare bagiye kuko hari igihe twabegwa ariko turinze gutira impunzi. Kanoniko. Ariko rero kubona Imana yaraduhaye kugira mu bihe uvuga ati ndashaka kwambara iriya mpunzi ukaronka uburyo bwo kuyigura. Nukuri n'abandi bantu ndazi no ngani benshi bariko barankurikirana bo bayigeze kuba mu buzima bwo gutira impunzi babegwa ariko batiye ariko ubu nyine baze khish bashobora kuyigura bakayigura bakayambara bakagura abandi kiniki nukuri je mu bintu byo kwambara biri mu byashima Imana vraiment niturekereye twambara birakometse ku munsi wejo rero wajuberewe ucinjira sinzi ko mufise abantu nyine bose bakomye induru koko mwabaye igitangaro kwa mushoye guseruka muri rujya rubanza mu gihe nashi bimvira yuko mudashobora kuza kubera ko mwana mwahuye ku itariki imwe hama mwege muhindura amatariki unashaka kayifata nk'ubugyaje aravuga ati sha bashobora kutazoza hano onye twebwe nta muntu numwe aradutumira ntitugende nta muntu numwe aradutumira ntitugende kandi twebwe nta bugyaje tufise nkuko nabikubwiye kandi kiri naco nta n'umuntu dutinya ku buryo wumva ko twegweba igitoro cyacu n'umwanya wacu tukagenda tutabikunze bivuye mu mutima tuvuga ngo mawo ngo ntibabone ko ntage oya wapi twagiye kubera ko tubikunze kandi tubinezerewe kandi n'ukuri mu mushigikire filme yiwe ngo tutangura gutya ko oya izoja kwetu oya yagiye ko yes sambiri mwirabe kira munda musanzwe mumukunda mu bandaye mumukunda cyane kandi twanagewe cyane n'amagift yagyaro yarasoma gift menshi ni abakinyi ba cinema muri kino gihe mwijukiye cyane gukora malancement officiel ariho kandi hamwe uwo mengo no gupinzanya Sabasi yarakoze lancement Constance yarakoze lancement zose ziri ku rwego rugiye rutandukanye uko uno munsi ibaye uno munsi ubundi na agerageza kurushiriza yeje imitwara yibonye harabonetse amagift menshi agiye atandukanye ubwawe igihe biteze muri lancement officiel yawe muri lancement officiel yanjye niteze abakunzi banje ko bazoza kunshigikira ariko kandi bizoba biryoshye cyane kubera ko twaragize Imana turonka amakampani adushigikira kugaza dushobora gutegura ikirori kimeze neza aho hazoba hari n'abaririmbyi bazoduteramisha mu buryo budasanzwe ariko kandi ko hariho na company yitwa RPS yarashoboye kugira ikikoze kugira ngo filme yacu tuzoyerekanire ku ma ecran adasanzwe ucubibona nyene Ambese niko bayitwa na Michael. Okay. Twarize. Yo nkasura sinari gukira umunara. Urumva yuko ni iteka cyane muri filme nibazi yuko tuzoba tubaye abambere berekaniye filme ku maeka.
none mpinyuza Kandi bayekera kubitambara. none handi ni kubitambara mpinyuza kandi nkaho uca wumva abantu bavuze ngo ndishimye kandi ari gushimira Imana na RPS yo yituzanira ibintu bigezweho muze muramwitura uriya muvyeyi agira uriya muvyeyi Michel arongoye RPS arashobora kubaha ama-ekra amabafre ibitara ibintu byinshi mutobibona hajya bimeze neza nyene mugakora ibintu nyene bimeze neza kare abakinyi ba cinema surtout ku ruhande rw'abageme ntibabizera cyane gose kuko babona mu maraya abandi bakabona ko mudafadika abandi bakabona yuko genre target yanyu ari kuza muje kurondera abagabo aba diaspora cyane cyane nejo mimire yarabivuze kubgaho no musi confiance musikira mufise mu bantu batandukanye banigende babusho kumushigikira naho umusingira akora gushigikira umusaraba muri confiance de PC yawe hari ibintu byinshi bitandukanye nako bagushigikiye koko no musi nirebanga bigiye muri ko nakoresha muri cinema ndundi egaragera kimwe mu mwigeme cyangwa umuhungu azoronka abantu bose bagira bamutahura cyangwa bamushigikiro yabo umukobwa cyane rero umukobwa nico kimwe n'umuhungu ndakubwire akarimene niko kari no mu ntama twebwe abakobwa turashobora kuba tubona ibibazo byacu ariko n'abahungu bafite ibibazo byabo ni nk'uko bavuga mu ngo abagore barakubitwa ariko burya hariho n'abagabo bakubitwa urumva nta muntu n'umwe azigera abaho adafise nyine amakritike nuko abagabo bakubitwa kweri ni bane bane bare tuzi zo mukora nurasika Imana ikubabare ndamuhojeje ngira umugore we vraiment nayi muto utwa mushikire umugabo akubitwa utwa abagore bato barakunda gukubita abagabo mwabagabo zamara bigore bivyibushe bigore binini marisosi bisafuriya mugusoze ntiganiro cyane umamwize duhena mu malawo ko bari vuga desana mugusozera rero nitaki 2022 ikibanza ni hehe amasaha ni sangapi kwinjira ni gute nubuhe burusho umuntu azohakura muri ico kibanza okay ni ku munsi wa Mungu itariki 22 aho tuzoshaka ku mugaragaro filme ya Data azwari muri Source du Nil kuva isaha 9 kuva isaha 9 no kuvuga ko izoba dutanguye ibirori nyezina ariko amatike nubu ari karagurishwa kandi nujya mutsazo bari karagurishwa ku muryango ico no sabira abakunzi banje ndasavye muze muzinduke kubera ko jewe nyene nje nzobiyakirira ntimuzomaze umwanya munini mpagaze imbere y'umuryango ndabarindiriye ikirato nikizohave kimvuna reka kukijanye n'abatumire rero wamushigikira ntarame ntarabona ugiye vraiment lancement officiel zose warabayeho waragiye ariho kandi turi mu bihe bigoye hari umuntu adashobora gushika hari undi muntu avuga ati je batampaye ubutumire sishobora gushika uwitwa Nsoro afashanje mu rugendo rurerure ubuherutse nabonye avuga yuko no muhaye invitation azoshobora kuhashika kitege yuko waritwa umunsi wawe no mudushobora kubona mu kibanza cyiteka wamuhaye ikaze cyane ni kwa kundi wavuga yuko azoriha yinjire mu bandi uko ntibabuza amafaranga umwasi ufise ni shetani wenyene mama rawo ntoduhenda marawo ntoduhenda ego umwasi ni wa muntu we wakwanka nawe ukamwanga uya hamukwanka gusa nyine bari mu ntaraho yakwanka mugashitani we nambuzi yuko nawe umwanka nawe ne arakwanka wo numwanzi mbwa n'ubundi we shetani ukabutamwanka n'undi si umwanzi wawe nuko rero bimeze je nta mwanzi fise bote shetani wenyene hama nkatumirira abagenzi banje bose mukora filme na 10,000 muzobura na 50 muzobura na 100 muzobura muze mushigikire abo batashoboye kuronka ubutumire muze umwigore murihe amafaranga ndifuza kuzobona turi kumwe nta muze kunshigikira ariko abarose nabo Amanduri oya turahejeje kwazo azge kwazo kimwe cyonyene nurasi kimwe cyonyene ntari wa gatandatu turahejeje no abantu bagushikiye abo ma sponsoro abasho bagushiye ama sponsoro mushaka kuvuga abashiye ama sponsoro barakoze kushigikira bazobavugira muri eveni ntari wa gatandatu hari abandi bamurindiriye musanze mumenyereye ntari wa gatandatu baraje kumutora raba muri sekana mwita Armere akora muri sekana muramuzi ko ari company itagereranwa ngaha mu Burundi amakotex n'amapampers meza cyane tubwira amakotex bafise bafise kotex havege nziza zivura infection no kuringa mwabibonye rero abantu bacu abakunzi ba African TV kamera kanye baragukumbe cyane rwose abakunzi ba African TV mumumbuye bayi tuzosuye muzozi nyuma ya evenement nyuma ya evenement muzozi mwikoreye oya nyuma ya evenement makaye muzozi mwikoreye yes abakunzi ba African TV bashaka kuza ko tugana twikoreye kugira dushoye gushikira twende kumuramutsa twikoreye era abandi barandindiriye turagukunda
I love you too. ijambo rimwe kwa kunzi African TV. I love you bakunzi ba African TV kandi mugomba mukuze sanka Vuba cyane, vuba cyane. Nzabivuga baadaye wende. Yes, merci beaucoup. Yari Fanny Lavine. Ngena gomaye bebes. Yes, karibu rero ni tariki 22 z'ukwezi nyene muri lancement officiel. Asante sana.